Mwaramutse iyi video kumbure sinze kuja kora umwanya nkore ndende shizemo ivyabona nibiki ama information mfise hariho ikambi ngo y'impunzi z'abakongomani iri Musasa sigunze kuvuga ku bakongomani nibiki ariko kumbure bwa ntange context hariho umurundi yize guca ku biganiro nibaza vyari ndibaza agaciro media n'umukongomani ni tribue y'abakongomani bavuga ikirurimi rw'ikirundi tribue de barundi yarakavuga ingene abafurero babarenganya babica umwami nundi mu amasigayo bari mu buhungiro mu indi territoire bashaka kubanyaga territoire ngo muri abarundi hanyuma bashize mu Burundi naho nyene umuntu yitwa ngo yambari Brigitte mukanga kigirigeze Brigitte atwara ikambe w'umukongore donc haserukira HCR mu Burundi so twari kamera kwase ko HCR ngo nabo akabarenganya hagize ibintu vya reinstallation n'ibindi yarigeze naho nyene kumera nk'ugira ama petition uwo mugabo gayitwa Matabaro degi canke dege sinzi ngene barisoma izina giwe naribonye kuri ku mukubito Matabaro umva anibaza ko yaciboneka ko ari umuntu w'umu activiste kumbure mu Burundi kugira umu activiste burya iyo ufise kambi mu inkambi y'impunzi itwagwa n'amategeko musanzwe y'igihugu urimo nubwo bavuga ngo ni HCR usanga igihugu cempoza usanga administrateur ari mu Burundi abantu babe mu makambi hose murahaza usanga ari mu administrateur w'umu local kandi bakoresha nyine niba ari Britannia kujya muri Tanzania ibintu nk'ivyo hanyuma kumbure ngiye cyaboneka ko umu activiste akabaye kose niwe baca bacakira so ubu rero ngo numvise ngo ari mu gasho inkuru hari n'ingu cyashe muri SOS media source ngo nabantu b'abactiviste bandi bo muri yo communauté bigeze kwandikira abategetsi bo hejuru bavuga ko ngo bahohotewe n'umu administrateur w'umugore waho izina ko bene nagiye ndaryandika mu comment umuntu atwari yo kambi y'Musasa hanyuma thank you hanyuma bamwandikiye bagira petition ndende cyane ngo yo mu gifaransa nayo nyene kumbe ndashira ngaha kubera bayinyoroherereje izo mpunzi bo bakavuga bati bashavuga ngo tonga aba bantu babafasha shavuga ngo bo ubwo ni wa Mutabaro mu activiste yabafashijemwo kubera kwanza muge ntimuze na université ntwa kwandika igifaransa baca bafata Matabaro kubera baryanditse bo bace birukanga bari bazi ko bazoja kubakanda baca bariyukanga barahunga Matabaro abari basiga bumva yasigaye ko nyine kubera yari innocent ntiyazi biko biraba baca baramucakira unanye ngo arapfunzwe d'abord baje deux fois ukuntu umuntu yavuye mu gihugu cy'iwabo yirukano agashika mu gihugu cy'ubuhungiro agatotezwa akaba muri activisme entre impunzi atavanga ni activisme yukusubira muri Congo ari activisme kugira babeho nk'impunzi dore ngo ushobora kuba nk'impunzi ugasaka kukombata ibintu ba muri Afrika bibabaje cyane umva nta protection ihari niko no bivuga niryo kete ubiravye bariko basaba protection rero ironi ukuntu wandika nivyo biva i Burundi amfete urashaka kurenganywa hanyuma ukandika cyangwa ukitwara cyangwa telefone cyangwa telefone neba nibiki inzego zo hejuru wari witeze ko zigutunganiriza ugasanga ahubwo bivuze muri trouble nyinshi kuko ngo mu administrateur ndaja kumandika izina amfete ngaho mu comment uwo muntu umugore umva n'umugundi mugore atwara ikambi cyangwa niwe agira administration y'inkambi muri iyo Musasa urumva ko yahohoteye abantu ngo akabajana muhiri wumva ko abakura mu gasho nk'ivyo byo kwamana ubusho hirya no hino ngo bajana muhiri bakubakubitiraho ivyo ni ridicule aho umuntu ari muri administration executive aje gukubita abantu bo ntamwe agomba gukubita abantu by the way ibintu byo gukubitana vyaheze kera cyane kubera abantu bavuye mu bintu by'ubukoko umuntu atakoze deja intuze crime iri violent nawe umugira ko violence nkande umukubita ngo bigende gute ahagarike sinumva ico uri ko kwese n'ubu kintu uri kora urunguka kwa sinumva afete finalité and the goal yugu kubita umuntu anyway urumva deja nkuko bakubita akabakoza amakosa hanyuma bamwitwarire kumbere ko banyene bashizeho n'ibihanganga urabona ko muri dedo umuntu wese afise akazi bagahawe n'undi muntu wo hejuru ukaza ubona niwe uciye muri trouble umva uko ari bacha muri trouble hanyuma noneho umu innocent ariko yanditse n'iryo kete ni wari mu gasho epwe ucushika mu gasho normalement umuntu w'impunzi afise protection ya HCR so kuva ko amategeko atamuraba mugabo umwe haba une protection légale
nk'ubukumbure ba haseri bifise aba lawyers ntuzeye abavugizi mu Burundi haba hari aba défenseurs des droits de l'homme n'aba défenseurs des droits des réfugiés na hano haba hari ama groupe menshi nakire yo gitaramo impunzi nyinshi wanashaka murabona ama groupe menshi y'aba réfugiés y'aba asylum seekers ariko agwanira agateka kabo kandi bobo atano kubahohotera mbona vyinshi bihari hano guhotera impunzi ntabibaho mugabo ugasanga aguha ahantu mugasho nk'ifuku ubumva ribo ntibazi naho apfungiwe ibabonye bamucurana nyene évidemment so c'est trop ridicule bibaje cyane bon nta madetail menshi mfise kubera urumva abo izo mpunzi nazo niyo bakubwiye ubona umwe yandika message agatari undi agatari ntabwo biri coordonné neza mugabo de juste vite mu ncamake umva yuko banditse ikete basaba ubu protection hanyuma umudame ngo abatwatwariyo kamba cyatangura kubabohotera bajana muri office arabakubita muhiriwe ndiko yabambwiye sinamenye ko yavuze iwe sinamenye ko bavuze iwe muhira cyangwa iwe muri office hanyuma bitwaye hejuru bati suko bigenza ahubwo mwese turabakanda amatengatwa baca barahunga ikambe abo banditse iyo petition hanyuma baca bafata uwo matabaro ukubera ko mbere bari bazi ko ari wari mu activist kandi ngo ari we aciye ubwenge bakibaza ko ari we yabafashije cyangwa yabandikiye iryo kete encore une fois kwandika ikete kwandika petition ntabwo ari icaha mu byukuri je sinumva abadedeyo leta bazanye guhohotera abantu yuko dusubiza inyuma ibinjana kwandika ikete kwandika petition ni ibintu très légal biri munsi kwanza ya manifestation ko manifestation ni physique manifestation muri mibarabara kumbura umuntu ashobora kubera kuya akagwa hasi abantu bashobora gucana ko hashobora kwiyemfiltra umuntu atari mugira neza akagira akonona ibintu ariko petition ni ikintu ni kete ryanditswaho ushobora kugihoza ryaduze hejuru ushobora kubihinyuza mu media sinuvuga ituma umuntu yanze petition acaho mu criminel biragoye cyane gutahura iyo ntwaro yacu y'abadede ariko encore